Snoopy, salut. Très bien. Police, assis. Good job. Good job, down. Good job, up. Good job, home. Good job. Stay home. On chien Snoopy, très bien. Ok, Snoopy, salut. Très bien. Ok, on chien. Kubera ko nahura n'abantu benshi harabadusaba imbwa bagura harabadusaba ko twobarangira aho bazikura cha turana duti kumbure rero reka tushiremo n'umugambi wo kuzorora birakorohera kugira ngo ushobore kuzigaburira cyangwa kuzitunga ntivyoroshe kuko imbwa ntituziragira ntituziragira nk'impene nk'inka cyangwa turagiye turateye ubwatsi ahantu tuzokwabura ce tuzana imbwa zirajya imbwa uraja gusuma ugateka ukayizanira ukayiha canke ukagenda ukagura ibisanzwe bikoze imbwa indya bahingura ama industry ukazana ukagaburira imbwa yawe ikigurwa ntibinganuko iba ari nto mugabo le berger mazaya zaya ma quality amezuku irashobora gushika no ku 1,500 c'amadolari ikibwana cayo sushobora kushada kiguha kuri prix ya se cyo kuri prix ya nyina mugabo uvuze ngira uyikure hanze uraza gusanga igiye muri ya mahera aha no kuvuga aho twashiranyemwo no kuyizana ukayishikana ngaha bivanye ni bien sûr bivanye niyo iba yagize kuko izi iyo uyikuye hanze zifise amadokima menshi kabisa umengana umunyeshure yahora kwiga hanze atashe passport ego kuba rero imbwa zifise akamaro kenshi marabonye igihe ca covid imbwa hari imbwa zabaye éduquées pour kudetecta mu Butaliyano voilà ahantu hari umugera wa coronavirus. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umwe mu gwaruka afise umugambi wo gutunga imbwa cyangwa korora imbwa muri rusange. Abantu benshi tuzi ko abari inka n'iki ndakura mu kije. Yambo neza. Meze neza. Turashima. Akazina Ndayizeye Wison. Wison. Akaba afise umugambi ari awukora kungere meze. Aho ibintu byo kwiyumvira gutunga imbwa wabitanguye ryari wavyumvire gute kugira ngo ushobore gushaka kuri umugambi wawe? Bon, bwa mbere na mbere ikintu cyo kwiyumvira gutunga imbwa ni ikintu canjemo kuva kera nkiri muto ndibuka ko nigeze kuzana akabwa muhira gatoyi abavyeyi banje barantesha ngo sinohera ku mbwa abandi bahera ku bindi mugabo urumva ko byangumyemwo kandi na sokuru wacu twarabwiwe ko ari umuntu afise imbwa nyinshi nubwo yari afise izikirundi uracaye muri rya sogokuru no kuvuga turi mu y'abasogokuru urumva rero bica biradukurikirana gutyo rero umuntu amaze gutanga gukura gaca ubwenge harahuraba ca kintu cyo hari ukigaruka rero bimaze kugaruka ca turabitangura gutyo kwiga ugaheza mu mashuri nyuma yo guheza amashuri ugatunga imbwa hari abantu hoja gusaba credit cyangwa ukabagira ati mpa amafaranga ugati ugiye gutunga imbwa wa mugabo mu kibone biba bimeze gute muri family bimeze gute no mu miryango mu bisanzwe wanashimaje nko muri famille ntivyigeze bingora cyane kuko imbere yuko tuja mu byo kuzorora hari ikintu twaratanguye kijanye na education yazo kuzikurikirana kuzihindero abantu bakeneye imbwa zikora amagarde ama protection obedience muri rusange rero ico nico cyumviro ntanguye kubaha maze kukibaha barambambaje ikintu kimwe gusa tuzobishobora hama bamfasha gukora ama formation ndayahejeje natanguye nkora dressage hama umwaka uheze kubera yuko nahura n'abantu benshi harabadusaba imbwa bagura harabadusaba ko twobarangira aho bazikura cha turana duti kumbure rero reka tushiremo n'umugambi wo kuzorora rero abuna nabwiye ubwa mbere nibo nagarutse ndabwira n'ubwira kabiri baranyumva cha tukijako nico gituma ico korora canyarutse kubera hari undi mugambi twari dusanzwe turiko turakora ujanye nico kintu nyene uyu munsi ufise imbwa zingana gute zingahe kandi abone menga sindondiye oya si zahizi bon no kuvuga ubu tuvugana turafise imbwa zigera ku 10 tugafita n'ibishyo bigera kuri 6 ibishyo
Shio no kuvuga ni icana cimbwa kibunda. C'est un chiot. Nuko nizo mbwa dufise gushika inosa. Mugabe izo 10 nizo tugumana, nizo tugiramo ma reproduction, nizo 10 nyene. Izirenga kuizo nizo hagize uwigomwa dushobora kuganira. Mugabo mu izo 10 nizo umugambi ufatiye. Birakorohera kugira ngo ushobore kuzigaburira cyangwa kuzitunga. Ntivyoroshe kuko imbwa ntituziragira. Ntituziragira nk'impene nk'inka cyangwa turagiye turateye ubwatsi ahantu tuzokwabura ce tuzana. Imbwa zirajya, imbwa uraja gusuma ugateka ukayizanira ukayiha canke ukagenda ukagura ibisanzwe bikoze imbwa indya bahingura ama industry ukazana ukagaburira iyo mbwa yawe. Nubwo rero ntiba vyoroshe bigusaba kwamana udufaranga ku ruhande kugira ngo iyo mbwa yawe ishobore kwama isa neza. Kuko utayigaburiye ntaho biva kabisa. Ntishobora gusa nkuko muboniye idafungura neza. Uyihereje agaciro k'amahera nkiye nangaye. Iyi uyiravye honyene kuva ikiri nto ukaraba ubwoko bwayo ukaraba ukuntu imeze. Iyi mbwa nubwo ntuvuga ngo gaciro kanganuko imbwa ntiba izimbutse mugabo ikintu cyose kizimba ku muntu ahari nk'umuntu no yoyigomwa peu importe amahera mu bwakayitora kubera iki bwamera mbere wayikunze isa neza hari umuntu haraba ikintu akakibonamwo agaciro kacu nk'akarorero agaciro kiyi ushatse kugura nk'iyi nyene yego iyi mugabo ushimiye ko tutona yiguha twafuma tukuronderera iyindi nk'agaciro kayo uvuga ati umuntu ashatse kugura tugurisha imbwa ku giciro kiniki mu bisanzwe iyi ikigurwa ntibinganuko iba ari nto mugabo le berger mazaya zaya ma quality amezuku irashobora gushika no ku 1,500 c'amadolari no kuvuga iki rero wewe ucugura iyingana nivyo wewe ushaka kubera iki hariho n'izindi kuko berger mazira ubwoko bwinshi ababizi bazo peut-être ngira bazobitubwira haba no mu ma commentaire no kuvuga le berger maziri zishika kuri qualité ndwi rero nubwo mwizo qualité ndwi zose ntiziba zingana bashaka kuvuga tuje nikenereye agasanzwe ushobora kwironkera nko $300 kugira ngo gusa muhira habeho imbwa ifasha security mugabo ugombye kuvuga uti je nkenerero top 1 kabisa ya berger ucuza rero mwizi zimeze ku mugabo kubera yuko zizimbuko kose twebwe kwiyumvira ivyo je nimba nayizanye ikibwana cayo sishobora kushada kiguha kuri prix yase cye kuri prix ya nyina mugabo uvuze ngira uyikure hanze uraza gusanga igiye muri ya mahera aha no kuvuga aho twashiranyemwo no kuyizana ukayishikana ngaha bivanye ni bien sûr bivanye niyo iba yagize kuko izi yuyikuye hanze zifise amadokima menshi kabisa umengana umunyeshure yahora kwiga hanze atashe passport ego so no ndabona ziba zimeze neza cyane imbwa ni kahe kamaro ifise ku buzima bw'abantu no mu kibano ubwa mbere na mbere kugira ngo ninjire kuri ico kibazo cawe ndaganda amenyeshe yuko ushobora kuba mubizi cyangwa mutari mubizi imbwa nico gikoko conyene cyashoboye kubana n'abantu impene urazitunga mu usanga zifise ahantu zugaraniye hariya inka urazitunga mu uzamba ngiye kuyirara mugimbwa urashobora kuyitunga ikaja muri salo uri kuraba agapira nayo ikicara nkajya nayo ikaraga kubona nico gikoko cyashoboye kubana n'abantu ikintu bavuze ngo zirabira kure cyane ngo kugira ngo ushobore kuraba televiziyo ngo buranyarutse ukuntu oya ivyo vyuko sinzi peut-être urumva abantu abashakashatsi barondera vyinshi mugabo imbwa ni kiko gifite akamaro abantu par exemple urana nk'igihe mwe mwaza iyi modoka ivugije klaxon izimbwa ntishobora gukurako no ku munwa mugabo ijya yiwanje ivugije klaxon gusa nubwo baba batanyumvise mu rugo zirababwira bati patrari ku muryango gende mugurure kandi ntinjiye ntizihagarika mugabo umubanye arashobora atashe akavuza ntizikura ku muntu ubwa mbere na mbere imbwa iramenya umuproprietaire wayo ikigira kabiri imbwa irashobora kwitangira kuko itangira wewe nyeneyo ikwitangira gute no kuvuga nkaha haje none tuziraza hanze twembwa tuba turi mu nzu no kuvuga ikintu cyose kiza kuzi wawe atari ciza kiza kubanza yambwa yawe imbere yuko kiza kugushikira no kuvuga irisifi yuko gusikuga iraza kuguha message y'ikintu kibaye hanze no kuvuga rero imbwa zifite akamaro kenshi mwarabonye igihe ca covid imbwa hari imbwa zabaye eduqué pour kudetecta mu Butaliyano voilà ahantu hari
umugera wa coronavirus. Imbwa murahora ku ma airport zirakora ibintu bijanye no gusaka. Aha iwacu murazi yuko hari zigendanira umukuru w'igihugu. Imbere yuko yinjira ahantu aza kugira inama zirabanza zikahacazo urumva yuko deja zirizewe gusuma no kwizera umuntu. Nuvuga je imbwa yiwanje ndayizeye gusuma uko noba nizeye wewe cyangwa nizeye undi muntu. Kubera iki? Imbwa nyashobora kuyihiga iturire kugira ntize kunkorera security, no? Nukuvuga ivyo jewe mvuze vyonyene nivyishobora kobeisa gusumba ikindi kintu undi muntu yovuga. Nukuvuga rero umaze kumva ukuntu imbwa yizewe uca wumva kamaro directement ifitiye umuntu igezaho ishobora kugendanira umukuru w'igihugu. Twe mukuru w'igihugu agira arengane baratwirukana, ariko yo ibiri muri double cabine inyuma hafi aho aca hiciye. So ibintu bimeze neza cyane. Ukiganira open mic hari ntambanyo maze guhura nazo zo kuzitunga canke kubangira bashobora kuba nk'ahantu bakakubwira ati wapi byatubangamira ibintu nk'ibyo gushika no munsi. Bon mu bisanzwe imbwa ni igikoko. Imbwa ni igikoko ubwa mbere na mbere uyitunze urirasura yuko iba ahantu hugaye neza ku buryo no mu gihugu utahari umuntu ashobora kuza ukabuzi ko atakibazo kiza kuba. Ndibaza nuko turashika hagiye inyuma kira cumba imbwa ibamo gifise igufuri rishasha n'urufunguruzo rubikwa ahantu rudahindurirwa kuko rutakaye imbwa yawe nayo urumva uyifunze. No kuvuga ico ni cambere. Ikigira kabiri ni imbwa zirakuga. Rero biragusaba yuko imbwa zawe kameme ziba zumva. Kuburyo naho bwishobora kwaduka igakuga atabyo ushaka ushobora kuyihamagara cyangwa ukayivuga izina gusa ikumva ati uko biri kose ibintu ndimo sivyo. No kuvuga ni ya education tuca tugarukamo. Ikindi naco tufatiye nko ku kintu ca education. Imbwa z'abantu tugenda kubigishiriza hari nizitujya kuko nimba ndayorora canke ndazigisha ntizinzi zose aho ngiye imbona nko kibona uwundi muntu wese. Ico tubarushije ni koma tuzafronta ni gute iyo mbwa yawe nza kuyegera gushika naho tuza kugiranira ubucuti. Ndikuvuga rero haturuzuye inkovu kabisa. Cyo ego iragujya neza hama ibindi ukabandanya kandi naho ikugira gerageza imbere ya nyeneyo ukikawusha ntuca wiruka kuvuga uheje kwerekana yuko uko biri kose ico kintu nawe siheza. No kuvuga rero intambamyi zirahari. Imbwa utegeza kwirasira yuko meze neza kuryo ntiguteze amadega. Par exemple nka twebwe urumva ni nyinshi ane gashaho nk'imbwa zine zatakiye rimwe umuntu nimba yuko heje kwinjira ikibazo. Ikindi naco uteza kwirasira yuko imbwa zawe ziri vaccine. Aha dufise amakarne yazo apanze kujya usanga upanga ibitabo akujya muri bibliothèque kuko imbwa yose tuza gukurikiranwa dose mu veterinary zikurikirana umunsi ku munsi. Iyigwaye ababizi igeze vaccine abayizi kugira ngo ntihagire ikibazo bidutera kivuye kuri vaccine. Uko biri kose uri umworozi mugabo ukagirira ingorane muri vaccine ni kintu bawagize ukibona. So ndagushimiye cyane ikiganiro open mic. Nibaza ko tubandanya gatoyi uje kutwereka ukungene kuzikenesha n'ukungene zishobora kwitwara agavyibaza ko kubona. Asante sana. Merci beaucoup namwe murakoze cyane.